sidogenda ntarashe. Ndabasabe tubanze dusome igisomwa ndababwira ijambo ry'umutwe hanyuma. Some muri Luka mu gice ca 19. Nce saba ngejeje gusoma banzanira agakoresho kanje na hano 19 umurongo wa 29 iti ku 40. Iki gice nagishaka cyose ariko ubyakire gutyo uzocisomera. Mana ishimwe. Yesu ashikiye Yerusalemu ari kunyana y'indogoba. Ageze hafi y'Betifage ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa arababarira ati, muje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogoba iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Ndashaka dusubire mu murongo wa 30 twese. 1 2 3. Arababarira ati, muje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogoba iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kakeno n'ubutegetsi. Ubwo n'ubutegetsi. Uje kuzitura inyana y'indogoba y'abandi utakuyizane y'abandi. Ariko yari yamaze kuvuga ngo mugende muje muri iriya mihana iri imbere yanyu. Tubandane. Kandi nihagira ubabaza ati, niki gitumye muyizitura, mumwishure muti, databuja niwe ayigomba. Dusubiremo twese. Kandi nihagira ubabaza ati, niki gitumye muyizitura, mumwishure muti, databuja niwe ayigomba. Inyishu murayifise. Amen. Murabibanga ribitse muri iryo jambo yo kwishura. Tusome. Abatumwe baragenda barakagamburuka yemwe. Abatumwe baragenda babisanga uko yesha. Haleluya. Bariko barazitura ya nyana y'indogoba. Beneyo, mwumvise ko ari beneyo. Sabahita. Je ngisoma ngo nihagira ubabaza, nibaza ningira nakantu yari yashize ahantu. Hanyuma abo bandi bakaba ari abantu baziyadutsa gusa bavuga bati niko muyizituye. Ariko abariko barabibaza nabari babifise ko ububasha. Ni beneyo. Ariko na beneyo ijambo baryatse. Raba dusome. Ico wakira ukigumye, ndazi ko ari abantu bafise amatwi ngaha. Amen. Minduri chuma chawe mkunzi wanjewe ndajugenzu kusha. Amen. Subire mu 3 na 3. Bariko
barazitura ya nyana y'indogoba, beneyo barababaza bati, ko muzitura iyo nyana ni iki? Barabishura bati, databuja niwe ayigomba. Bari bafashe neza ku mutwe inyishu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Databuja niwe Imana ihabwe icubahiro. Tubandanye. Ibikurikira, operation yari yahetse, intambara yari ihetse, bayizanira Yesu, bayishira ku impuzu zabo. Irahiriwe yemwe indogobe iri hano, itanguye kugirirwa ibyo idasanzwe igirirwa. Amen. Irakabonye ivuyeyo, itanguye kugirirwa ibyo idasanzwe igirirwa. Sha yaminyagirwa ikagira imbeho, uyu munsi barayambitse kubera databuja ni mwiza. Haleluya. Emwega Mungu asifiwe sana. Amen. Subiyemo 35. Bayizanira Yesu, bayishirako impuzu zabo, bayiterekako Yesu. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ega kugira Yesu ayiterekweko, ndibaza ko Yesu aca yoroheko, ubwo ntaca yorohekwa. Imana ishimwe. Ariko aragenda biratangaje, basasa impuzu zabo mu nzira. Yesu ari hehe? Ku ndogoba. Nindaho nyora ku mpuzu, irahiriwe. Uzureke kuyizitura. Nije kumererwa nabi, ije kumererwa neza. Abumva Imana ishimwe. Kandi twese turaza kuvyumva, nibiza kumvikana, mwe muyera gumane n'amatwi yacu. Haleluya. 37. Agira shike, ageze ku kamanuko k'umusozi wa Elayono, ishengero ryose y'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga, bayishimira ibitangaza babonye byose, bati, hashemetswe umwami aje mu izina ry'Uhoraho, amahoro abe mu ijuru, icubahiro kiba hasumba ijuru. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ngiri hafi yawe ati, indogoba iratuma bamenya ko Yesu ari umwami. Wayizituye bazoca bamenya ko Yesu ari umwami. Haleluya. Bizomenyekana ko Yesu ari umwami. Yesu yahora acaho hantu. Erega ni bwa ubwa mbere, ni bwa ubwa mbere, mugabo cyari gitekenewe, cyari gikwiza ubuvugishwa. Indogoba ngo azoza yicaye kumukangara w'indogoba. Indogoba izituwe yatumwe ko imenyekanisha ko Yesu ari umwami. Abahora badatazira Imana baca batangura kuyitazira. Haleluya. Tacavuga imigani, mugabo bereza birafoboka bukebuke. 39 kugeza 40. Abafarisayo bamwe bo mwishengero baramubarira bati, mwigisha, zibize bigishwa bawe. Arabishura ati, ndababwire, aba nibahora amabuye arasemerera. Iryo shimwe ritegerezwa gushirwa hejuru. Amen. Kuko ubwami bwiwe hageze ko buboneka. Naho abo mwobahoza, abafarisayo barabapfuha, babonye ko ishimwe ryagiye ko batashaka ko rijako,
kandi bari abanyedini, idini y'abafarisayo, idini bohera abantu ngaho mugabo bafise mu mitima imigambi yo kwica no kugira nabi. Idini bohera abantu ngaho baza kuva baja kuraguza ngo niyo nsenga, niyo nsengera. Ibohera abantu ngaho baza kuva ngaho baja gukubita abagore babo babavunagura. Ibohera abantu ngaho baza kuva ngaho bitwa ngo bavuye gusenga, bitwa gusenga mugabo baza kuva ngaho bagenda gukora ibitovugwa biteye isoni no kuyagwa. Ivyo ntibisa n'ivyo Yesu yaraje gukora. Barapfuha rero kuko babona bakora cyane mugabo basanga ishimwe ryagarutse kuri nyeneryo ari we Yesu Kristo. Haleluya! Imana ishimwe. Tugira dusangirira ijambo rivuga ngo ube umwami urashwe n'umuhizi uhora. Wewe ube umwami urashwe n'umuhizi. Imana ishimwe. Iby'umwami hano ntimwabibonye ariko birimo. Yesu ashimwe cyane. Ndafise akantu ushaka gukora hano. Imana ishimwe cyane. Naka ni mukabona. Akantu ngeneye kuvuga naka. Haleluya. Indeme ndamutumberezeko. Ari uduga ikiboko andabarazi. Yariko arafsida aravyumva nawe nyene ko hoca hababa. Sivyo? Oh. What? What's it so good at? Sivyo none. Ube umwami urashwe utararaswa na kantu nta numwe afise ubwoba bw'aka kantu ariko nikaraswa ateye ubwoba nawe wanse ko ndagutumberezako. Sivyo? Ni kubera iki? Kaza gusohokana ububasha. Iyo nzana umwana w'imyaka 2 nkamuha hanyuma akabaza ngo nindemeye ko ndagutumberezako ntimwagira ubwoba. Hari ubwoba bari kugira. Kubera umwami ugira ububasha buvuye mu ntoki z'uwutumye. Haleluya. Ndagomba kurasa kamera. Sidogenda ntarashe. Igenda batera inkuru. Sharla ngiye ngo hajya hari ikiyo ndagutumbereze hajya. Takantu karateye ubwoba. Ibyo bintu birakomeye. Urazi igituma gize ubwoba yumvise ko ntagenda ntarashe. Arafata akantu karamara ibintu. Ndagomba guhinduka ako kantu mu izina rya Yesu. Haleluya.
Haleluya. Numva inkomezi z'Imana mu guhishurirwa iri jambo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Aya majambo ndayamaranye basi nk'amezi nk'abiri basi. Numva inkomezi. Haleluya. Yewe erega mwasomye umurongo utangura avuga ngo yatumye abantu do bagende mu mihana pano umuhana. Imihana ishobora kuba ibamwe abantu na benshi, mugabo ngo abatumara abantu babiri bo mu bigishwa. Girura afite babiri nibo bagiye mu mihana nyinshi. Haleluya. Yewe ariko Yesu atuma babiri baje gutwara indogoba y'abandi kandi. Ariko hariho ikintu kitaboneka ariko cy'ukuri kandi gikomeye yabatumanye. Ni ikintu cyitwa ububasha. Haleluya. Ikigira kabiri ni ikintu cyitwa umuhezagiro. Icya gatatu cyitwa ubuntu. Icya gatatu cyitwa ineza. Yesu ntiyarungitse abo bantu gutyo. Ni babiri bagiye kunyana indogoba y'abantu, nabo nta nubwo bantu. Ikintu cyose bokenera yari yagishize mu ijambo rivuga ngo nibababaza mubishure muti databuja arayigomba, niwe ayigomba. Ntundabe jewe. Haleluya. Ntundabe jewe si jewe ndagukeneye, databuja niwe ayigomba. Haleluya. Bagiye uko Mana ishimwe, bagiye uko bagiye muri ubwo buhizi, bagiye babangutse kandi ngo barasanga ngo bya bintu bimeze kujya nyene yabibabariye. Hanyuma ngo barayizitura, barayizana, barayishikana. Nta n'uwabomye inyuma ngo aguma babwira ati none nta nabiri mudusigiye. Wapi? Kubera ikiguzi cyose gisabwa Yesu yaragitanze. Mana ikomerwe amashyi yose. Haleluya. Hari ikintu dutegerezwa kubona hano. Iyi nyana y'indogoba iraziritswe kandi mu by'ukuri inyana y'indogoba iragenderwaho. Iziritswe rero ni nta kimaze. Iziritswe ntakiri kwiramara, kuko kwirabaraba gusa ntacyo bimaze. Icyo yagenewe n'icyo yaremewe ntiri kwiragikora. Ariko iyi nyana y'indogoba nibayizitura bakayizanira uyigendera ko naho nyine atari uwo ari we wese, iyi nyana y'indogoba izo bitanguye kuba iy'akamaro. Haleluya. Noneho irahiriwe kuko tena madamu hariho agahuzu twiyambarira ino, kubera we uri ino, uri muri Afurika no muri Burundi, akaba ari nk'agapira wakuye harya mu isoko kimereye ukuntu katagira iforoma ihambaye rwose canke kayifise, ubwo kubera katari za zindi bamanuraho zimwe nyine bavuga ngo ni magazi, kubera bagakuye harya mu ibaro ino bakubona ari ikintu gisanzwe. Gaciye haza umuzungu yambaye mbi kuri iyo babona ari sawa, kubera impuzu siyo nyeneyo ni waha agaciro impuzu.